Kasubire kubaramutsa no kubakaza mwese abanywanyi batuma muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza sangwe ikaze none makuru agezwe ari karavugwa cyane nga mu gihugu c'u Burundi n'amakuru agaruka ku ngingo zitandukanye yavurwa mu menyesha makuru bitandukanye amakuru avurwa mu vya politike umutekano gateka kazi na muntu tutibagene inkuru ziva ziriko ziravurwa mu butungane n'amakuru tutorizwa no mu rwa menyesha makuru bakorera ijya nino bakaturagikirarajwe nkatunganya nkagushikiriza amayedonido nimba tarafyonda kuri sabore wabaza gafyonda ko kugira igihe cyose dushitse ku inkuru uraje mambere bashikirwa nazo mu ngingo nkuru zano makuru turaza kugaruka kuri zino ngingo zikurikira. Hari umugore apfungiwe mu gasho k'igipolisi uyo mugore akaba yadandariza ku isoko ya Kotebu kuri ubu ngubu amakuru duhejeje kumenya nuko uyo mupolisi yakoze ivyaha bikomeye cyane ndetse akaba yaranambitse ibara igipolisi c'u Burundi. Ivyo umugore yakoze n'ukuntu yabeshe turaza kubigaruka ko turabe nico mu gipolisi batangaza n'amakuru duhejeje kumenya. Mu yandi makuru kandi ariko aravurwa cyane yo bakumbuga ngurukana umenyi amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye bikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi ni bimwe mu vyavuzwe ku bibazo ngo bizohabwa abigisha. Bamwe rero mu bategetsi bavuye mu gacerere batanze umuco kuri ivyo bintu turaza kugaruka kuco bamwe mu nzego z'igihugu batangaza kubirabana n'ivyo bintu nkaho sindika y'abarimu yo yarenatangaje yuko ngo izoca ihagarika akazi mu gihe abo bigisha ngo boba bakoreshejwe ivyo bibazo ngo kuko bari kubasuzuguza ndetse no gususuguza ibigo vyabahaye izo mpamyabushobozi zabo. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru harico bamwe mu bategetsi bahejeje gutangaza ko ivyo bintu vyateje ikibazo yoba mu bigisha ndetse n'ubushikiranganji bw'indero. Hari n'ayandi makuru atandukanye bariko baravurwa mu gisata c'umutekano mu vya politike ndetse n'ayandi yose bari karagaruka ko cane wifuza kurajwa mu nama mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu bana natwe urafyonze kuri subscribe canke s'abonner twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere sangwe ikaze rero wowe twumviriza tugiye kuyabanamwo nimburi ngaha mu Burundi ndakuramukije ndahaye ikaze wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'abanye ndetse n'ahandi hose wowe ngaha ku mugabane wa Afrika nibagiye namwe muri ku migabane y'amakungu ya Kore cane abantu muri Canada abantu muri mu bihugu bitandukanye vya Buraya ndetse nk'abari mu Bubirigi mwese turabaramukije n'abandi mwese turaziko mukurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ntandi na hamwe uzokugira uronka amakuru rero mwene nkaya atari ngaha nyene kumbonesha kure yacu tuba twabatorokanije ivyayo makuru. Eka tubanze dutangurire ano makuru ku nkuru iriko iravurwa cane. Hari umukenyezi azwi ku izina rya Kabura Esperance. Uyo Kabura Esperance kabadandariza mu isoko yo kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura. Ubu arabarizwa mu minwe y'igipolisi. Igipolisi c'u Burundi camutaye mu mvuto kimwagiriza iki? Namakuru twamenye kandi twabatoreje tugira tubanze tuyarabira hamwe turabe ukuntu uyo mukenyezi azwi ku izina rya Kabura Esperance yadandiriza mu isoko yo kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura yafashwe n'igipolisi akaba barizwa rero mu minwe y'igipolisi c'u Burundi yagirizwa kubeshera inzego z'igipolisi ko zanyuruje umuntu wiwe bakorana urudandazwa. Bega ngo vyoba vyaragenze gute none amakuru twabashije kugutohoreza avuga iki? Nkuko vyashikirijwe na OPCE Nduwimana Desire avugira igipolisi c'u Burundi amatohoza yerekana ko uwo mukenyezi yibwe amafaranga n'abantu bitwa abapfunga kiwani biciye kuri telefone ngendanwa n'umuntu ngo yiyise Rukundo Jean Marie yaguma amusaba ngo amurungikire amahera arayamusubiza ashikanye ibidandazwa akuye mu gihugu c'u Buganda. Uko rero vyagenze uyo mupfunga kiwani akaba yasavye amahera uwo mugore inshuro zitatu zose amuhenda ngo agomba kwigombora abapolisi bamufatiye kwibariyeri. Mu gihe rero batari bakivugana kubera yazimije iyo telefone yamurungikiye ko amahera uwo mukenyezi yaciye yibaza ko abapolisi bamunyuruje kuko amafaranga ya nyuma yayarugikiye uyo mupfunga kiwani amubesha ko afashwe n'inzego ziperereza. Catumye canka se icaha catumye uyo mukenyezi afatwa n'igipolisi kikaba ari kiye none. Amakuru adushikira avuga ko icaha catumye uwo mukenyezi afatwa kikaba ari uko
kwigenekerezo rya gatatu nzero mu mwaka 2022 uyo mukenyezi yaciye yitura igipolisi c'u Burundi acagiriza ko ngo canyuruje umuntu wiwe kandi yamatohoza yerekanye ko uyo muntu yiyise Rukundo Jean Marie atawubaho. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Desire Nduwimana akaba amenyesha ko uwo mukenyezi yashikirijwe ubutungane kubw'ikosa yakoze ryo kwambika iceyi igipolisi c'u Burundi ko canyuruje umuntu wiwe nk'uko amakuru adushikira abivuga. Ngivyo rero ivyuyo mugore yapfunzwe azira kwambika ibara igipolisi avuga ko ngo canyuruje umuntu wiwe. Amakuru rero akerekana yuko ngo yoba yarahenzwe n'umuntu akamurungikira amafaranga, nyamara uyo muntu yarungikiwe amafaranga ngo yoba yari umuteka mutwe. Mu yandi makuru nk'uko nari nabikubwiye imbere yuko tubandanya n'ibindi biriko biravurwa, ivy'ikibazo kizohabwa abigisha vyifashe gute vyaravuzwe cane. Twabashikirije n'itangazo ryashizwe habona na sindika y'abarimu, nico yariko irasaba ndetse ivuga yuko igihe ivyo bibazo vya bitanzwe kubigisha bashobora guhagarika akazi kabo. Hakaba haranavuzwe yuko ngo abo bantu ngo bashobora no kugumuka, hagaba geregere yo kwiyamiriza iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'indero nga mu gihugu. Ico kibazo rero nkuko amakuru duhejeje kumenya hari ico bamwe mu bategetsi bahejeje kuvuga, bakaba bavuye mu gacerere bagashira umuco kuri ivyo bintu. Ico kibazo kizohabwa abigisha bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Abazoronka amanota make bazoca bakarihirizwa ubumenyi nk'uko bimenyeshwa n'ubushikiranganje bujejwe indero mu Burundi. Ubwo bushikiranganje bukaba buvuga ko amanota atazoshigwa ahabona, ko azoguma ari ibanga, ariko abigisha bazoba baronse amanota menshi nibo bazoca bakarihirizwa ubwenge nibo bazoca bakarihiriza ubwenge bene wabo baronse amanota make. Biboneka ko ubumenyi bugoyagoya nk'uko amakuru dufise avyerekana ndetse yatangajwe n'ubwo bushikiranganje bw'indero. Iryo tangazo ryasohotse kuwa 13/01/2022. Bukeye bwaho urunani rw'amasindika y'abigisha rukaba rwaraciye rutangaza ko bashobora guhagarika imirimo hamwe iyo ngingo ngitohagarikwa nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yaheruka. Kubw'ayo masindika ngico kibazo kije kumaramaza umwigisha yarasanzwe ariko ikivi. Ikindi naco basigura ko tituka ry'ubumenyi ngo ritava ku mwigisha, nk'ako ngo umwigisha niwe yaramuye abo bariko ngo bagomba kuja gupima ubumenyi afise. Ivyo bikaboneka ko ngari ukumumaramaza imbere yabo yigisha abavyeyi n'abarundi bose. Ivyo bivurwa na sendika y'abigisha. Kubw'ayo masendika ngo leta ntiriko iraha agaciro impamya bushobozi, amanota yamatangwa buri mwaka yerekana uko umwigisha akora, eka ngo nta n'agaciro bariko barahabwa ikibazo gikorwa mu gutanga akazi nk'uko babimenyesha. Riboire Bigirimana, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'indero, akaba avuga ko vuba cane umushikiranganje azogira ico avuze kuri ivyo vyashikirijwe n'amasendika. Kaba ari ivyo kurindira rero abantu bakaraba ico ubwo bushikiranganje bw'indero buzotangariza abarundi bose. Tugaruke mu yandi makuru hagaruka ko cane harabana n'amagara y'abantu. Abavyeyi bakaba bahamagarirwa kwitegurira gucandagisha abana babo. Bikaba bitegekanijwe ko hatangwa urucanco rw'indwara y'agasama ku bana bafise hagati y'amezi 5 n'amezi 59. Ubwo rucanco rero rukazohabwa abana abo bana mu ndwi yahariwe amagara y'umuvyeyi n'umwana, ni kuva ku igenekerezo rya 25 gushika ku rya 29/0 umwaka turimwa 2022 mu ntara ya Giheta mu gisata c'ubuvuzi. Bakaba rero basigura ko ugo rucanco rutagenze neza mu mwaka uheze. Dr
Butoyi Salvatore akaba avuga ko mu makomine amwamwe inshansho zasubijwe inyuma, akabasigura ko abacandagishije abana babo ico gihe ngo bajanye Nyabuhururu kubera ibihuha vyavugwa ko izo nshansho ari izikiza ca coronavirus. Ico cegera c'urongo y'intara y'ubuvuzi ya Gitega akabasaba abavyeyi kuzocandagisha ibibondo vyabo ku neza y'amagara yabo. Mu nkuru zirabana n'umutekano tugaruke ku nkuru iriko iravurwaho imikangara igera ku bihumbi 3,480 yo mu gihugu cose yakoze kuri uno wa gatandatu ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwinjira mu rwego rwo kwivuna abansi ku basirikare bato bato. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi akaba yavuze ko hakoze abana bafise imyaka iri hagati ya 18 na 25 bafise kandi amashure ava kuri 6 gushika ku 9 ariko abamenye mu mwaka w'9 bakaba batarimwo. Floribert Biyereke akaba yamenyesheje ko mu gisagara ca Bujumbura cakorewe ku ishure ry'igisirikare Iskamo hakoreye imikangara 46 muri bo akaba harimwo abigeme 5. Kubwiwe kuva kuwa 2026 bazokwerekana impapuro bakoreye ko bace rero baraba ko bashoboye gukora imyimenyerezo. Amanota ntabanduka hazokwerekana amanota ntabanduka akaba azokwerekanwa kwa 4 Ruhuma. Intonde z'abamenye nazo zikaba zimanikwe intonde z'abamenye nazo zimanikwe ku migwa mikuru y'intara kwigenekerezo ry'icumi rya 10 uno mwaka 2022. Ayo rero namwe mu makuru yaragezwe yavurwaga cane nga mu gihugu c'u Burundi. Pfusa kurashwa mambere bashikiwe n'amakuru n'ibiganiro vyacu fyonda kuri sabone canke subscribe n'mukoresha YouTube y'icongereza twoshira ko inkuru ikagushikira mu bambere n'amakuru tuba turiko turabashikiriza twifashishije umurwa wamenyesha makuru bakarirya nini. Bihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije mu kanya n'andi makuru araba agezweko.